turabahaye ikaze ubugira kandi turizera ko mugowe neza aho muherereye abatamerewe neza nabo kubw'umubiri kumbure wabagoye cyangwa bagize ibibazo bihangane isisi mu ijuru ariko batakambira uhoraho tabara turabanezerewe rero mu biganiro byacu tunabaha n'ikaze tunakengurukira abantu benshi bakomeza kutwandikira badutera intege kugira ngo tubandanye kubaha ibiganiro nk'ibi uhoraje abaha umugisha murashobora rero kuturonka kwikanguro n'ubugorozi aho ni kuri WhatsApp kuri Facebook muraturonka ku muntu muzima TikTok muraturonka ko imburi ya nyuma turabahaye ikaze uyu munsi rero twagize ibako ridasanzwe twaronse umutumire kugira ngo atubandanize cyaganiro tugeze gukora ubuheze kijanye n'indwara z'ubwonko nuko twozivura kumbure uribagira kumbure ushavuzwa n'ubusa kumbure urivumbura ukora ibintu bitameze neza ariko ikibazo aho kiri ni mu bwonko ivyo hamwe n'ibindi umutumire wacu abidushikira ko turabahaye ikaze umutumire wacu mu kiganiro cyacu murakoze cyane barakwibwira abariko baradukurikirana ko dukurikirana n'abantu benshi murakoze kuba ariko baradukurikirana ku mazina nitwa Ndashimiye Jean Gentille nkabanejeje no kuwongera kubana namwe muri kino kiganiro turanezerewe gusumba mwebwe nanje nitwa niyo kinishene hoze kuva basanzwe bamyere kurikirana ibiganiro byacu uyu munsi rero nkuko mwabidusezeraniye mugomba kutwigisha indwara z'ubwonko nuko twozivura ko twasanze abantu benshi barafite ibibazo benshi baragwaye izo ndwara z'ubwonko ariko ntibanabimenya hari umuntu akubwira ngo je ngo nikomeze kumbe atari kwa meza ahubwo ari ubwonko mwodufasha rero nibiki biranga ku bwonko bugwaye bwa Madame Gentille murakoze cyane hari ibintu byinshi cyane biranga ku bwonko bugwaye ariko ntidushobora kubimara muri uyu mwanya ariko turavugana utugingo duke duke tunyarutsa kugira ngo abantu babimenye babitahure kubera mu kibano hari igihe usanga hari abantu bafise inyifata imeze uku umuntu akamayibaza ati umuntu ko afise izi ngeso uyu ko ameze gutya kumbe ugasanga siwe ari ubwonko bwiwe bugwaye rero tugiye kuraba bimwe mu bimenyetso biranga ku bwonko bugwaye ni byinshi ariko turaraba bimwe mu biranga ku bwonko bugwaye icambere kiranka yuko ubwonko bugwaye no kubura itiro hari abantu iyo baryamye badasinzira bakarara barayigaragura canke kakaza gato gacaka canke rigacikagurika akaryama kuva saa 4 gushika saa 6 hagera saa 7 karibuka bukarinda buca ivyo byose nibimenyetso biranga yuko ubwonko bugwaye iyo umuntu ubwonko bwiwe ari buzima bumeze neza buruhutse araryama agasinzira ico ni cambere kiranga yuko ubwonko bugwaye ica kabiri kiranga ko ubwonko bugwaye no kwibagira birenze urugero hari umuntu yibagira n'ikintu afise mu maboko akarondera ikintu agifise mu maboko ari telefone aba mama ari nk'umucumbisho akarondera umucumbisho ngo acumbe akazunguruka inzu yose akawubura kumba ufise hehe ko umudahara ufise mu ntoki abandi bakibagira iminsi ngo uno munsi ngo ni kwa yego uno munsi ni kwa kabiri yego abandi bakibagira iminsi kubera ubwonko bugwaye abandi bakibagira n'ibintu vy'agaciro bakibagira ahantu bari basama interview y'akazi bakibagira ibintu bishobora kubagirira nabi bamaze kugira rwego rukomeye rero kwibagira ni imwe mu ndwara z'ubwonko ntabwo bisanzwe ni ikintu abantu basabwa kwivura abanyeshure ni indwara abanyeshure agagera muri examen akabura akantu gatangura biconyibutsa akantu gatangura gusa ngo byose binoca ndabimanuka ivyo byose biranga yiki biranka ku bwonko bugwaye kindi kiranka ku bwonko bugwaye ni ugutwenga canke ukarizwa n'ubusa ikintu kidatwengeje nk'umuntu araguye ariko ugasanga umuntu yatwenze yakumbaga ngo yaguye agatwenga canke ikintu kikaba kibabaje canke gitwengeje ariko umuntu akarira ikintu kiratwengeje kiranezere ariko ugasanga umuntu hari n'abantu bakira abantu bagaca barira ego ikindi kiranga ko umuntu afise ikibazo c'ubwonko no kutagira urutonde kutamenya gutondeka ibintu nko kuba mama ugasanga ishesheti iri muri saro ku ntebe ugasanga icahi c'umwana kiri mu kabati mu masahani kutamenya gutondeka ibintu ivyo biba vyerekana ko umuntu afise ikibazo c'ubwonko
abakora mu biro ntamenye aho apanga amadokima ugasanga ibitavangika yabivanze, icyo kiba kiranga yuko ubwonko bufise ikibazo. kandi abantu nka bose bagendana abantu benshi bagendana ibibazo by'ubwonko. mu musiguzi ho barabivuze igice c'icenda ngo abantu bagenda ku isi benshi baba bagwaye ingwara, baba bafise ubusazi. burya twese dufise dogere y'ubusazi nuko butandukanye. hari abarenze bajya bageze kwa rojanti n'abandi bikiri kuri dogere yo hasi, ariko abantu bose kenshi bafise ibibazo by'ubwonko. ikindi kiranga ko umuntu afise ikibazo c'ubwonko no kunanirwa gufata ingingo no ku bintu biraba ubuzima bwiwe, akananirwa gufata ingingo, mbega ngende aha cyangwa ndabikore ndabireke. hari n'abantu aja no kugura n'impuzu azokwambara ariko bikamunanira ko ayifatira ingingo, akarindira umuntu arenganye atanazi ngo hewe ngwingo ngo aka rouge ngo n'aka bleu ubona no cagura kahe, kandi ari impuzu yiwe agiye kwambara ariko akumva yuko undi muntu yomuhitiramo. rero iyo ubwonko bugwaye umuntu ananirwa gufata ingingo. ikindi kiranga ko ubwonko bugwaye ni ukugira ishavu rirenze. mu kirundi bagise ngo ni ry'umuranduranzuzi. umuntu ashavuye atazi gukontrola ishavu ryiwe, harabomora ibintu, bamena ibintu, umushavuje televiziyo akayimena, telefone yawe akayimena, akumva yo nagucumita. urumva ishavu rigatuma rimukoresha ibidakorwa. hari abashavura ugasanga bisha abantu twama tubumva, ugasanga yafashe umugore wiwe ariko aramuca inyuma ugasanga aramwishe. urumva ishavu ryabo ntibamenya kuri kontrola b'ubwonko bwawe, ushaka kwifata ngo wigumye ngo wihangane ugire maîtrise, ugasanga ryabakoresheje ibintu bitaba. ubwonko ico ni kimenyetso cyuko ubwonko buba bufise ikibazo. ikindi cerekana yuko umuntu ubwonko bwe bufise ikibazo ngo nta soni agira. abantu bafise ikibazo cy'ubwonko ngo nta soni bagira. ni cagiye uhura n'umuntu yambaye ubusa, yambaye impenerezo, wewe ubwonko bukomeye akaba ari umaramara, ariko ukamubona ariko arigira ntaco bimutwaye, nta kibazo na kimwe afise. ico ni kibazo cerekana yuko umuntu afise ikibazo c'ubwonko. ikindi kiranga ko umuntu afise ikibazo c'ubwonko ngo ni ugukavya, kuremereza ibitari bikwiye kuremereza, kurenza urugero. nk'akarorero umuntu nk'umwana ashobora gusha agasha agatoki cyangwa akantu gatoya, ariko ugasanga umuntu yabiremereje, akagutelefona ati umwana wawe ukuboko kose ati ndagowe mu ntabare, umwana wanje yahiye ukuboko kose. donc ubwonko bwe buragagamisha n'ibintu bitoya. niyagize akagorane gatoya, nk'akarorero nk'inkoko yiwe igapfa, akirirwa atariye, akirirwa atagiye ku kazi, ababaye, agatelefona n'abantu abagenzi bose akabaye nagize ibyago. mamaze ati pore ko wijiriwe, wagize izihe ngorane, ngo inkoko yanje yapfuye. donc n'utubazo dutoya akabigira bigire akabigagamisha. ikindi rero kiranga yuko ubwonko bugwaye ni ukutagira ibanga. hari ibintu mu kibano twabifashe ko bisanzwe ariko bidasanzwe. iyo umuntu adashobora kubika ibanga, kubika ivyo abwiwe, uba afise ikibazo c'ubwonko. ukamubwira ibanga ati ntuze ibi bintu birandemereye ariko ndabikubwiye kugira ngo nduhuke, yaze hagira uwundi ubibwira, umbikira ibanga. wapfa kumubwira gusa ugihaguruka akaba yagiye ku wundi ngo hewe ngo nakawumenye ivyamubaye ngo bimeze uko bimeze uko, ngo ariko nibanga ngo ntuzu ibanga kandi warivuze. kunanirwa kubika ibanga aba ari ikibazo c'ubwonko. ikindi kiranga ko umuntu afise ikibazo c'ubwonko no kubura amakenga, utagira amakenga, kutamenya ivyo kuvuga, akanahubuka, ntamenye ivyo avuga mu bantu, ntamenye uko yifata mu bantu. ivyo byose biranga yuko ubwonko bugwaye. ikindi kiranga ko ubwonko bugwaye ni ukumeneka umutwe.
ibintu byinshi umutwe ushobora kuva ku bintu byinshi ariko cyane kumeneka umutwe cyane ni kimwe mu bimenyetso y'uko ubwonko bugwaye. Ikindi kiranka ko ubwonko bugwaye ni ukwihebura birenze urugero. Kwihebura, abantu bafite ikibazo cy'ubwonko ngo bama bihebura, bama biganyira, baba bafite agahinda, bama n'agahinda n'ibintu ataco bishobora guhindura, yama vyibazako bikamubabaza umutima, umutima ukama wijiriwe nk'akarero akicara kandi je naragowe ngo raba ngo navutse iwacu dukenye, ngo raba ngo mawe arapfa, ngo raba na dawe arakurikiye, ivyo akavyirirwa kandi barapfuye kera atakenye bagarura, ari n'ibintu adashobora guhindura. Ati raba jewe kuntu nirabura, none nka Imana yanzijije kubera iki yanyirabuje, kubera iki yangize mugufi, agateba ku bintu adashobora kugira iki guhindura. Ntibazi kwiyakira, iyo ubwonko bugwaye ntumenya kwiyakira. None ga umwigisha w'uno munsi uwo muntu aba afite ico kibazo ntibishobora gutera n'izindi ngaruka, kuko ama uremereza ibintu udashobora guhindura bigakora udasinzire kandi muri dahinduka. Ego cyane, ntibishobora guhava bitera n'ingwara. Ego cyane, apana n'ubwo bwonko gusa nazindi ngwara zotera mu mubiri, umuntu ntuhungabana ukagira izindi ngaruka. Ego cyane, nico gituma twavuze ngo iyo ubwonko bufise ikibazo umubiri wose ugira uruhagarara. Umuntu afise ivyo bintu byo kwama yumvira ibintu bibi, byo kwama agira ama depression, bishobora kumutera ingwara z'umutima, bikamugabaniriza imisi yiwe yo kubaho. Ego, nico gituma ubwonko ari igihimba gisabwa kubungabungwa, kuko ni igihimba giseseka ntibayore, dusabwa kukibungabunga. Umuntu wese akagerageza akacitaho, akagikorera bimwe bukunda, hama akazara bwite mu buryo tuza kubabwira ibifungurwa yoza arafungura kugira ngo burushirize gukora ico bujeje. Ego, ikindi cerekana ko ubwonko bugwaye no kwisinzirirako. Twabonye hari ababuritiro, hari n'abisinzirirako. Biba binyuranye, biza mu buryo bunyuranye. Biza mu buryo bunyuranye. Abo bimaze kugera ku rwego ruhanitse ngo bisinzirirako naho n'ahantu hatari hakwiye ko umuntu asinzira. Gasanga umuntu ariko aradandaza yasinziriye, ivyashara biri ngariko yiryamye yasinziriye. Biba bitangaje gusinzirira ku vyo uriko uradandaza. Ikindi kiranga yuko umuntu ubwonko bwe bugwaye abura concentration, yiga umwanya mutoyi, yiga isaha imwe akumva yarushe, canke iminota mikeya akumva yarushe, akumva vyamurambiye. Ari umunyeshure, ari umwizera mu rusengero, akumva bariko barigisha ntibaheze. Donc ubwonko bwe buba bufise ikibazo, ntibwihanganira kubandanya. Ego, ikindi kiranga ku bwonko bugwaye ni ukutamenya gutandukanya ibibi n'ivyiza. Umuntu agukoreye ineza ukamumukekamwo ikibi, umuntu yagukorera ineza ukavuga ati sha burya ni neza gusa ngiri, ubwo nta kintu ariko aranshaka, umengo hari ibindi bintu. Umuntu ubwonko bwe bugwaye arakeka ni neza agiriwe, neza agiriwe akekamo ikibi. Ikindi kiranga ni ukwama umuntu anegura. Ico gituma navuze hari imico dukunda kubona muri societe tukibaza ngo ni bisanzwe, ariko si bisanzwe, n'ingwara zo mu bwonko. Kunegura, hari umuntu umwanya wose anegura, akantu kose anegura, haciye ngo raba n'ubu hari abatanguye kunegura, raba uko ameze, raba uko twamunegura akantu kose, twamunegura akantu kose, nivyerekana ko ubwonko bugwaye. Ego, ikindi kiranga ko ubwonko bugwaye ni ukumva canke kubona ivyo abandi batabona. Aha biba vyarageze ku rwego rwo hejuru, umuntu akumva amajwi abandi batumva, canke akabona ibintu bije kumugirira nabi abandi batabona. Ego, none ubwo ntibyo haba biza muri ya nzira y'abantu bashaka kuvuga ngo bayiretswe, akagira ngo ni ukwerekwa canke ari ikibazo cy'ubwonko, kumva ayo majwi abandi batumva, ukabona ibyo batumva. Ubwo nabo byitiranya, ubwo abantu so bakura kubyitiranya kumbure no kwerekwa. Murakoze cyane.
oya hariyo ababa bafise ubugwayi bashobora kuvyitiranya iyi ni ingwara y'ubwonko kumva ibintu abandi batabona no kubona kumva no kubona ivyo abandi batabona abasazi benshi sinzi ko murabona hari igihe akubwira ngo raba ngikiriye ngo araje hari n'abagwara malaria ego canke akiruka ababibona kandi nayo majwi abayumva ariko aba ari ubwonko bwiwe bufise iki bugwaye ikindi kiranga ko ubwonko bugwaye no kuruhishwa n'ubusa ukoza akantu gatoyi ukumva urarushe kandi ukabura rushe nyene ico ni kiranga ko ubwonko bugwaye ikindi no kwamana umubabaro kwama umva umengo nta kintu na kimwe kikuneza ivyo biranga ko ubwonko bugwaye ikindi no kujugumira hari igihe ujugumira igihimba kimwe cane amaboko amaguru umutwe kenshi aba ari ikibazo c'ubwonko iki kiranga yuko ubwaye nukunanirwa gupanga imigambi umuntu ananirwa gupanga imigambi y'ubuzima bwiwe wamubaza ati hewe none kazoza kawubona kameze gute wifuza kuzoba iki mu buzima wifuza gukora iki kugira ngo biteze imbere akananirwa ikintu na kimwe ngira ngo je mpangira umva ata mugambi numwe mfise akabaho gusa nyene aho ntamwe wakora na bimwe byo kuja kumarigara kumarigara umuntu ariyicariye ntaco yibaza kubera nta vision abafise muri make ubwonko ingwara ibiranga ku bwonko bugwaye ni byinshi abantu gukeka birenze urugero gabo akamabona umugore wiwe yuko yasagiye mu bagabo akavyishiramo donc kwama ukeka umuntu birenze urugero ivyo nivyerekana ko ubwonko bugwaye muri magufi ivyo nibimenyetso bimwe mu vyerekana yuko ubwonko bugwaye. Murakoze cyane abako baradukurikira kiganiro ni uko twovura ubwonko igihe bwagwaye. Mbega wewe washitse usanga twamaze gutangura canke washitse usanga tugeze kure cyangwa twatanguranye abo tutatanguranye ntimugire ubwoba twaraberetse imbuga zacu aho mushobora kudukurikirana kandi nka icigisho vuye hanikiye wabakurikiranye icigisho ariko ibuka yuko kwikanguro n'ubugorozi hari ikindi cyatanguye ca mbere. Iyi ni parti ya kabiri kiganiro kandi bike ko ku muntu muzima Facebook naho nyine uri bugisangeho no kumburi ya nyuma kuri TikTok urasangaho ikibiganiro mbere n'ibindi byinshi bishobora kugufasha kugira amagara mazima, kugira ubwenge buzima, kuba ingira kamaro mwisi no kugirira akamaro bwawe. Muzohasanga byinshi berekeye yobokamana nyakuri. Ntusibe rero ntunaceregwe kuja kwizo mbuga tubabwiye kugira ngo mushobore kuronka byinshi byiza. Mutumire wacu rero nkuko twari kwabibasavye abantu benshi basanze bagwaye ingwara ubwo abibagira abashavura abatagira amakenga abahubuka n'ibindi byinshi mwatubwiye kutagira urutonde kutagira imipango y'ubuzima umuntu ugasanga ariho umengo ntariho ugasanga umugabo muzima akavyukira kwirigara ugasanga yaricariye kwirigara bukira bugaca atazi ngo ejo bizomera gute ngo abana bize ntibize minervari yavahe ntavyazi ukabona kandi ukabona ntaco bimubwiye ariko kumbe twasanze ari kibazo cy'ubwonko. Nuko twasanze abantu benshi twamaze kononekara abantu benshi babuzi kirundi akaburiki twobavuza iki mbega hoho ni ibihe bintu twokora ugasanga birushizeho kutugirira nabi tutabizi. Ivyo navyo mu bidufasha kugira ngo bakadukuri kubera ko umutwe sisandugo kugira ngo uzuriyibutsa umuti w'ubwonko no uwuhe mbega abansi ubwonko nawe kugira ngo ndabatekure siniyononera ubwonko kugira ngo niyicire ya mashini ituma umubiri wanje wose ukora neza. Ivyo rero nivyo twagomba kugira mudufashe mutwagurire. Murakoze cyane. Nkuko twavuze yuko ubwonko bufise abakunzi ubwonko bugira n'abansi ababansi b'ubwonko dusabwa kubamenya kuko nubwo twoja twofungura bya bintu binagura ubwonko ariko tugikoresha abo bansi b'ubwonko nta na kimwe byoshobora kutumara. Umwansi wa mbere w'ubwonko ni inzoga biyarura mutwe byose inzoga itabi ikawa biri mu bintu vyonona ubwonko cyane abo n'abansi b'ubwonko. Isukari nayo mvaruganda yo mu mahinguriro nayo n'umwansi w'ubwonko. Ikindi kintu cyo none ubwonko no kudasinzira kubura ikiruhuko vyonona ubwonko cyane. Ikindi no kutagira amahoro yo mu bwenge vyonona ubwonko cyane. Rero tugiye mu vyo abantu bofungura
kubera umwanya turagerageza kuvuga mu ncamake. Mu bisanzwe ubwonko bukeneye amavitamine akomeye abiri. Amavitamine yo mu bwoko bwa B yose, B complex. Turavuga B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatatu, B ya gatanu, B ya gatandatu, B y'indwi, B y'icenda na B ya 12. Ayo mabe yose ubwonko irayakeneye. Ikindi ubwonko bukeneye ico bita vitamine C yo mu bwoko bwa C. Ikindi mu vyunyunyu ubwonko bukeneye cyane, bukeneye na zinc, bukeneye na proteine batari ku rwego rwo hejuru. Ayo mavitamine twoyasanga mu bintu binyuranye. Mbere umuti w'ubwonko wa mbere ni ibinyantete. Arafasha ubwonko. Ari uburo, ari bigori, ivyo byose birafasha cyane ku bwonko. Nk'uburo abantu bakwiye gukunda kuza baranywa ubuyi bwabwo canke bakihereza ubugari. Ikindi byose ubwonko bukeneye two busangamwo, abantu bakunde kwihereza pome, irafasha ku bwonko. Icamwa citwa ivoka, ivoka ni nziza cyane ku bwonko. Umuhwi ni mwiza cyane ku bwonko. Ikindi baze bakunde kwihereza imboga, baze barafungura imboga, nazo ni nziza cyane kugira ngo ubwonko bukore neza. Ikindi abantu barakeneye kuza baranywa amazi ku rugero rukwiye kugira ngo ubwonko bwacu bukore neza. Abantu barakeneye kuza barihereza amazi. Ikindi hari n'amatizane atandukanye afasha ubwonko, cyane cyane tizane yitwa romarin na time, zirafasha cyane ubwonko. Abantu bakunze kuza barafungura tungurusumu, hari abayankangwiranuka, kuza barihereza tungurusumu irafasha cyane ubwonko. Ikaroti irafasha cyane ubwonko, abantu bakunde kwihereza ikaroti. Ubuki, abantu bakunde kwihereza ubuki. Ivyo byose ni biribwa bifasha ubwonko. Ariko kubashaka kugira regime twobabwira ivyo bokoresha. Kubashaka kugira regime bokoresha ingano zimejeje. Mu biganiro vyaheze hariho ikiganiro twigishije ukuntu womeza ingano. Rero izo ngano zimejeje kushaka kwivura yozishiramo ikintu bita amanwa, nayo ni meza ku bwonko. Yoshiramo ikintu bita noix de cajou, sinzi ukuntu bakivuga mu Kirundi. Niko nyene n'amakara barabizi, baramanza gukurikirana ibiganiro byacu, benshi barazizi. Kubashaka kwivura bofata ibiko bitanu vy'ingano zimejeje, bagashiramo noix de cajou, bagashiramo n'inzabibu. Noix de cajou ngana gute n'inzabibu zingana gute? Noix de cajou barashobora kugira agafunsi canke dutatu, ko yose byiza ko abantu bajya byinshi, na dutatu turakwiye. Inzabibu ikiyiko kimwe. Ego. Hanyuma bagafasha n'ubuyi, bagakunda kwihereza ubuyi burimo ubuki kiko kimwe mu nusu y'ilitiro n'ikiko kimwe ca bleu. Abo nabashaka kuja kuri regime kwivura. Ikindi nugukunda kwihoma ibumba ku giti c'umugongo, kuva ngaha gushika ino mu gikenyerero bagahomako ibumba, navyo nyene vyo bafasha. Ikindi kunywa amazi arimwo ubuki n'indimu mu gatondo, navyo birashobora cane gufasha ubwonko. Ikindi no kwihereza ayo matizane ya time na homa. Ikindi co bafasha na masalade, gufata igitunguru gitukura ugashira ku indimu, ugashira kwa amavuta ya elayo ikiko kimwe canke ya tournesol ikiko kimwe. Ivyo vyose vyofasha kunagura ubwonko. Abantu bakunde na manwa, amanwa ari ubwoko bwinshi, nayo abantu bayakunde, nayo n'umukunzi w'ubwonko, arafasha ubwonko ku rwego rwo hejuru cyane. Rero muri make reka tubungabunge ubwonko bwacu, kuko n'amazi aseseka ntituyote. Murabona yuko ari n'ingeso mbi tugira bitewe n'ubwonko bugwaye. Ego, murakoze. Murakoze cyane abakunzi b'ibiganiro byacu, murumva neza yuko
ubwonko imana ntiyabushizeho gusa ahubwo yashyizeho n'imiti yaturemeye ibiterwa ibifungurwa imiti myiza ishobora gufasha ubwonko igihe bwagize ingorane kumbure wabitewe n'ibibazo waciyemwo wabitewe n'igihombo n'ibintu byagushikiye utabipanze usanga ubwonko bwawe bwagize ikibazo ariko humura kuko uhoraho yateguye imiti ishobora gufasha ubwo bwonko nk'uko uyu muhinga yaje kubitubwira ubwo rero amagara aramigwa ntamegwa ni ukuvuga ngo rero twinvestise mu kurondera ibintu bishobora kugira neza ubwonko bwacu kuko nitwinvestise mu bwonko bukamera neza tuzokorera byinshi tuzoshika kure ibyo twifuza byose tuzobishikako ubwonko bwacu nibwo bari bwiza ukeneye ubwonko bwiza nanje ndabukeneye n'abandi barabukeneye imana ibuduhe twese mu izina rya Yesu turabakengurukira umutumire rero ko mwatwitavye kandi imana ibaha umugisha amen murakoze cyane